après 13 ans ari mwishengero yari kwa muganga araza ambwira ngo mukozi bana ngomba kuvyara ndambwira genda uvyare n'ukuri Imana imubwiye unaravyara buri munsi yashinze naye abantu barafashwa ukibaza mbega Imana yoba haremeye bino bihe kugira ngo uyu yemeza abantu yuko Imana ishoboye gukora n'importe quand c'est ce que utawico ndiko ndavuga inahe z'abantu bavyara sindabivuze kugira ngo baze ndabasengere bacavuga ngo ujya vyaza abantu Imana nitanga kuvyara ariko maze kubona barenga 10 imyaka 5 imyaka 7 Gitega imyaka 13 yo mama yamaza mu ishengero n'ubu Imana ikamukiza eske bose barakize hari n'abandi batakize maze kubona umuntu aje agomba gupfa na cancer ngamusengera agakira uwundi yaraje agwe cancer ndamusengera aca misibiri arapfa cyambwira Imana kubera iki umusambanyi canka abantu bagurisha imibiri bama bagurisha imibiri ubusambanyi bagatwara inda bakazikurayo hano umuntu yama kukarago k'Imana ariko asaba Imana ndoskibondo ntari mbanye nibaruke ariko bikanga ati ko Imana yo birenganya. Bible dusoma irimbo Sara yatevye kuvyara kuri objectif z'Imana twese uyu munsi tukavuga ngo turakomejwe na Sara tukobwira Imana kubera iki Sara yatevye kuvyara irimo Ana yatevye kuvyara Bible dusoma irimo vierge yavyaye adahuye n'umugabo uravye Bibiliya uri umuntu asenga ico kibazo kiguciye mu mutwe ucumenya ngo shetani yaje kuko shetani niwe azana makenga ku Mana raba uko shetani yabajije Eva kugira ngo ndakubwire ko iryoju nishobora kwa ari Imana shetani abwira Eva ngo suko abantu bose batunze bagiye kuzimu barahari abaja kuzimu ariko dufashe gucyo ngo abantu uyu ngaho nyene wotangara usanga abantu benshi uzi batunzi no uzi wenyene bakubwira ngo nujya kuzimu niumva ko mu yindi nzira shetani abatanze invitation kuko bamenye ko umutunzi wese agiye kuzimu natwe tukabivuga niumva ko eje abantu bakeneye ubutunzi bazoje kuzimu. Iyo ni invitation ya shetani si ubutumwa buva ku Mana ni shetani ariko arategura abantu kumva ko bivi kuzimu niumva ko harimo indi invitation ari guca intege kwa shetani igihe umuntu azonanirwa azovuga je byo kunda gute ko je nemeye Imana abatunga ko bagenda kuzimu azonanirwa kuvyuka no kurondera yibaza ngo abantu bose batunga bagiye abatari bake baribaza mbega itandukaniro riri hagati ya pasteur apotre na prophète bitandukaniye he? Kimwe muri ivyo ni nko kuba Imana yihutira kuhindura amazina y'abantu sigura ngo bace bagenda bakure ko karanga muntu kuko je nitwa Nduwimana Didi je nitwa Nduwimana Didi kandi ifise siguro kandi yo ngenda akunda cyane kuraba insiguro z'amazina ariko Imana yashimye kunyita Joshua kubw'inyungu yayo sizuko bitahuye bisigura ngo izina ni ikintu gifise impact edari kuri jewe nk'umuntu bajijo kibazo abantu banzi ku mazina menshi ari bavuga ko umugabo afite amazina menshi ngo yita ijyo mubatsi ngo yita facilitator ngo yita Mr Spirit ayo samazina gusa mvuga bivana na saison je ngomba niteka dasanzwe kwakira kuri Marengo Media umukozi w'Imana Prophet Joshua abenshi batari bake baramuzi so rero no mutwe kuganira bitari bike ni kiganiro kigizwe n'ibice bibiri turaza kumenya mbega Prophet Joshua ninde uburyo yakuze ubuzima yabayemo kugira ngo ashike anovuga ngo kuba umuprophet umukozi w'Imana Prophet Joshua ko tuza kuganira igice cya kabiri ku buzima novuga ngo muri rusangi bw'abakristo ndetse n'ibivugwa kwa Kristo cyangwa ku bakozi b'Imana n'umurongozi rero w'ishengero tugere kuganira bitari bike tukishimye rero kumwakira ndetse tunamuha ikaze kuri Marengo Media Prophet Joshua turakuramukije tunagwa n'ikaze kuri Marengo Media katunabashimira kwa mwatwakiriye hano. Murakoze cyane kutwakira umunezero turabashimiye natwe Marengo Media murawe kaze kuri twebwe n'iteka kuvuga Yesu. Yes, anibaza ko twonagira kuko ni byinshi tuza kuganira kandi umwanya sindikirenga cyane ariko tunabashimira kwa mwaduhaye akanu kanya. Abatari bake baribaza mbega itandukaniro riri hagati ya pasteur apotre na prophète bitandukaniye he? Kimwe muri ivyo ni nko kubaza itandukaniro hagati y'umushikiranganje w'uburimyi n'umushikiranganje w'ibindi kuko baratandukanye ariko bose bitwa abashikiranganje. Bibiri ivuga mu gitabo c'Abanyefeso igice ca 4 kuva ku murongo w'8 bavuga ngo nimba tuvuze uwamanutse niwe tuvuze waduze abanje kumanuka yagiye kuzimu hama aduga n'iminyago ageze nga agira bamwe niwe abagira bamwe abagira intumwa abandi abagira abavugishwa abandi abagira abavuga butumwa abandi abagira abungere abandi abagira abigisha ico nico bita amabango atanu nta rindi ririho mu mabango
muri ayo mabango rero n'abantu Yesu aha office gituma natangiye kuvuga ministre ni kubera ko mu isi imwe bitwa les ministres de Dieu kuko Yesu n'umwami yabahaye amabango niwe nyene igikogwa niwe décideur niwe ahitamwo niwe atunganya ibintu ariko bo baringa kugira ngo bashitse ibi nabiriya mu mugambi wa gouvernement divine ico rero bo bajejwe gushitsa kiravugwa ngaho nyene munsi kwa 12-13 ngo kugira ngo bubake ishengero bubake umubiri wa Kristo kugira ngo abera bashikire la statue bashikire ugukura donc abo bose nabakozi gusa rero kuba bamwe yarabagize intumwa mbega izo ntumwa zikora iki intumwa zifise role yo kuja zitanguza soit idéologie canke gutanguza ishengero aho ritari vuze idéologie bisigura ngo umuntu ashobora kuzana na onction y'intumwa akazana ikintu gisa nikitamenyerewe ariko kivuga vya Bibiliya nyene iyo ni intumwa shanga kagenda ahantu atigeze abishengero agatangura ishengero iyo ni intumwa ari abavugishwa abo n'abantu Imana yashize mu ishengero mbega birivuga ngo ishengero ryubatswe ku ntumwa n'abavugishwa abo n'abantu Imana icako ikabaganiriza kugira ngo ishitse ivyumviro vyayo kwisi abantu bamenye ikimani bagombako muri saison cange mu bindi bihe tugarutse mu bavugishwa babayeho kuva kera Musa ari umuvugishwa Eliya ari umuvugishwa Bibiliya kivuga muri Hosea 12-13 biciye kumuvugishwa Imana yakuye Isirayeli muri Egiputa uravye igitabo c'abacamanza igihe cyose abisirayeli barira Imana yacungu kumuvugishwa ababwire ivyumviro vyiwe umuvugishwa rero nuyo ashoboye gukoreshwa ibitandukanye kuko aza nk'ijwi ry'Imana mu bantu mbere Yesu abishingira naye avuga ngo umuntu ntabeshwaho n'umutsima gusa abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa c'Imana avuze ngo handitswe ngo avuze lagos Bibiliya amajambo yanditswe ariko avuze ngo ijambo riva mu kanwa k'Imana avuze rema ni ijambo rishobora guca kumuvugishwa cange ku bandi hakurikira umuvuga butumwa uwo n'umuntu atajejwe kuguma mu ishengero gusa n'umuntu asohoka kugira ngo azane abantu kuri Kristo niwe muntu w'umuvuga butumwa hakurikira umwungere uwo mwungere ni je novuga nimbo ishengero n'umuma arongorana n'iryo shengero arikurikirana akaba umwungere waryo akarimenyera vyose bishoboka kugira ngo abo bantu bakure mu bijanye n'ubusabane n'Imana hagaca hakurikira rero uwo bita umwigisha n'umuntu aza gutanga amadetail nabo bavuze bino ibintu bimeze ukuntu kesho usanga umuntu afise yobango akunda gusigura utuntu duto vuga kanukose akavuga ivyacu bisigura ngo nta numwe wa hatari umwe wese ni mwiza kuca Imana yamuhamagariye ingorane nuko abantu babifashe nk'amapete umengo ngo umuvugishwa rero niwe wa hatari umupastori nawe muvuga butuma ni muto mwalimu yitwa docteur muri biyazi gifaransa umuntu wese rero ni mwiza muri poste yahawe bisigura ngo dufise ubushikiranganje bwo kwivuna abansi naho atari bo barimo ibiharage baza kugwana kubera ko bari ibiharage bisigura ngo ubushikiranganje bw'uburimyi burahambaye kuko buraparticipa ubushikiranganje bw'uburimyi naho butaja kurasa cange butaza gucungera imbibe ubwo kwivuna abansi nibwo buducungera imbibe kugira ngo barime kugira ngo umuntu wese afise role igikuru n'uwo mwami rero ukomeye n'uyo kuko ari prophète ari pasteur twese twara rapport kuri yo boss ariko objectif yo nitegerezwa gushika ngaho ariko umuntu ari umuprofeti bakamwita pasteur baba bihenze nk'ubu tuvuze nk'ubu twavuga ati okay apotre Joshua twatwihenze nibaza ko ubu bivuze ata mpamvu byari kuba vyiza ko umuntu wese yitiri gucyo yahamagariwe kuko ubivuga sinamwidogera iyo atazini ivyo yavuze kuko abonye manose na pastor ndarengana kavuga pasteur kuko mu Burundi icatanguye cyane ni onction pastorale bajya batama badutanguriye baraba pastor rero ni biroroshe cyane ko abantu bidentifya umuntu nk'umupastori n'ingoga nta ngorane ariko ikibazo ni gihe umuntu aba ari we umupastori ariko akagomba gukorera muri bureau ya prophet kuko iyo bakugize umushikiranganje baguha ibikwiranye na biro urimo Yesu rero akugize prophet aguha abamarayika bajanye n'iryo bango ikibazo si ku bantu bo kwita kanakizina biroroshe ariko ku muntu kutaba muco bita biro yiwe reka mvuga akantu mu ncamake karaza kudufasha umuntu ashobora kuba umukinyi mwiza ariko ntatsinde kubera impamvu zibiri igituma cambere ni kuba mu mugwi utariwo bisigura kugira organisation itariyo akaboneka ko atotsindwa kubera ko
bari kumwe n'abadashobora kumutuma ashika. Ikindi cyo tuma umukinyi adatsinda ni ugukoresha principe zitarizo. Ari umukinyi wa football akagerageza gutsindisha amaboko naho yo kwinjiza sigitsindo. Bizwa ngo iyo rero umupastor ariko arakorera muri biro itariwe cyangwa umuprofete ariko arakora muri principe kuko ntizisa. Birumvikana yuko umuprofete afise ivyo asabwa, umupastor afise ivyo asabwa, intumwa ifise ivyo asabwa. Iyo rero umuntu akoreye mu kitari ciwe ushoboye kubona nk'unanigwa suko yananiwe nuko yakoreye muri biro itari yiwe. Cyo gituma bino bintu ari ibintu vyagutse cyane ntabyo kuvuga nitwo biheze. That's right. Ari abavuze ko hariho abatumwa kugenda kuzana abantu ku Mana. Abenshi batari bake baravuga ati turi mu gihe cya nyuma. Baravye ibyo bibiri bivuga no kuko biragaragara kwisi. Hari bamwe banegura abantu bavugira ubutumwa mwibarabara. Wowe nka Prophet Joshua kino kivuga kikabavugira ubutumwa mwibarabara, hari usanga ku masoko, hari usanga mu mabara mu makarti y'abantu, sometimes muri ville hari ubabona hajya kuri kioske, bamwe mugasanga ko bavugira ubutumwa mwibarabara muri rusange. Nka Prophet Joshua kino kivuga ko abantu babaca bo bibaza ati uwo ntiyarungitswe n'Imana. Hari abenshi bace bavuga uko ati kubera ko turi mu gihe cya nyuma, ati hari abazoza bitira izina rya Yesu, ati koko yari kuja mu rushengero rw'Imana hama akavugira ubutumwa. Sinibaza ko ugo rubanza boruca gutyo naho bo barahuye n'abatari bo kuko namwongo uburi sato. Yes, bidahizwe. Ariko kandi ikitari cyo ni gituma umenya ko ataco kiriyo, donc bisigura ko atabazima bariho. Kuri jewe numva neza yuko abantu batobura ko amababoneka kuko Yesu nimba yabwiye abantu mugende mu mahanga yose, nigeze abwira ngo mugende mu mashengero yose. Byo nitegeko ry'umwami, mugende mu mahanga yose. Cyo kuvuga gusa ari ababivuga mu buryo butaribwo, peut-être yavumbutse gusa abonye undi abikora akabikora, ariko vy'ukuri bijya bintu birakenewe. Ahubwo ni dukwiye gukosora ngo nibikwiye kuba, ahubwo dukwiye kuvuga ngo mbega babikora bofashwa gute n'amashengero yabo kugira ngo mu gusohoka basohoke batwara message ikwiranye n'ibarabara, kuko message yo mwibarabara cyo kimwe na message yo muri eglise. Yes, je ndi mwibarabara ndi umurovyi. Umurovyi yerekana ico ififungura kugira ngo ayizane aherereye. Message notanga je ubunyene turi kwibarabara sico kimwe niyo ndanga mwishe. Cyo tuma abantu bangurikirana kuri Facebook bashokuvuga ngo kubereka ko aguma yigisha gusimigisha kwibarabara uwo tumira umuntu mutumira aze kugira iki gukubitwa cyangwa umubwira ivyiza biri wawe ashitse cyangwa message yo muri eglise. Message yo muri eglise ni message ya formation. Yesu mwumva nuku kugira ngo bikunde mutegerezwa gukora uku. Ariko uwo mwibarabara uramubwira Yesu yarabihejeje vyose. Iryo ni ijwi ry'umuvuga butumwa. Ico gituma abantu badatahura kuko bavanga ibintu. Alors kuri jewe abantu bazokwa bariho bavuga mu mabarabara. Bibiliya iraberekana, Yeremiya yaravuga mwibarabara, Ezekiel aragenda mwibarabara kuvuga genda ubwira abantu Imana yamye bikora uko. Alors nibakosora Imana, ahubwo nimba hari uwavuze kutariko babira ko Jesu azubone ko avuga mu barabara ndahagarara. Nibukagiye kimwe nasanze umuntu ko avuga mu barabara ndahagarara haje kuvuga nambwira wakoze warikora twigisha Imana iguha umugisha. Nari muzaniye agafana kuko ndazi ko warushe kuko mitegeko ry'ijambo ry'Imana watugaburiye, ariko nefise naga conseil ndabwira urabona abantu bari mu barabara si vyiza yuko wogumu babwira ngo kume ukora batera ubwoba. Ni vyiza ko wobereka urukundo rw'Imana bakurikira Imana, nivyo bizobafasha. C'est facile. Undi nasanze mu barabara ariko aratuka abantu demeza rero ko ariyo problem, ariko problem ikituma tuvuga ko abukuri batariho oya bariho. Ivuga gutuma ryo mu barabara ndarishigikira ijana kwijana mbere mu bantu muri kazoza bazona arikora cyane nzoba ndimwo, kuko jewe uravye amafoto yanje yo mu ntango uzobona ndiko ndavuga ubutuma mu isoko. Sivyo ga uzobona ndiko ndavuga ubutuma mu isoko n'amafoto arahari. Bizwe ngo muri kazoza narabwiye abantu je nzorondera ama document ari real forme mugwi uzwi ku buryo nabo babona bamenye ngo aba bariko bavuga ubutumwa bivanye nibi. Mu modoka yanje kiretse jo ko nayisize muhira hagenda bafle kugira ngo muye n'abantu ari benshi mwibarabara nabone ko ari access yo kuvuga sohora bafle babwira Yesu arabakunda canke tworganiza ama match ya football bagiye gukina match equipe yo kuri eglise n'abandi bantu bumwe baracanga abandi baca bahurira hajya bahejeje match cambwira aka geste ngabwira abakinyi bose bakinye ngo ndabagurira amafana cyumva ko abantu bose baca baza baje fata microphone nyigisha ngaho kwibarabara none mba ndi mwishengero negerezwa kubabwira ubutumwa bakijijwe nababwira barabishengero riri hafi bagende bajinjiremo.
Sasa hari ikintu benshi dukunze kwibaza na abatari bake CJ Silva gusa n'abandi bakwa dukana kuri Marengo Media, ikintu cyo kwiyatura ko ivyiza n'abantu usanga hari amazina abavyeyi babataziriye, ukasanga ajya amazina n'abakurikiranye, ugasanga umwana bamwise Mateso, ukazosanga mu buzima bwose umwana yamahura n'ibibazo. Hana abandi bita bamvura y'imigisha, ukasanga muri we ni imigisha koko. Mbega kujambo ry'Imana bwiki kwiyatura ko ivyiza canke izina ico umuntu yitwa nuko bimukurikirana mu buzima. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Urabona deja umaze kuvuga izina, urumva ko iryo zina rifise insiguro. Ijambo ry'Imana rero naho ritavuga amazina rivuga insiguro. Mbere amazina yose muri Bibiliya afise insiguro. Isaka no gutwenga, Yesu bisigura Yahweh Sov, niwe Joshua bisigura Yahweh Sov, Imana irakiza. Bisiga ngo umwana yitwa Imana irakiza nico kimwe no kuvuga Yesu, kuko Yesu bisigura Imana irakiza. Bisiga ngo ayo namajambo Bibiliya rero ikacivuga ngo ububasha bw'urupfu n'ubugingo ububasha bw'urupfu buri ku rurimi. Donc ico umuntu avuze nicaba, kandi birikavuga ngo mu gitabo c'imigani 18 kuva ku murongo wa 200 gutyo bavuga ngo ndashobora gusoma hano ngo zana umuco. Nakunda Yesu niwe mwami wacu, haleluya, amen amen. Manducira inzira twese ko umaje kibazo kiryoshe, nako ndakuraba amazi gavuye umuntu wewe ariko aratumwe n'Imana. Ni kibazo gusa umuntu abajije cyangwa Imana igomba kuzana umuco mu bantu, ko umuntu abazo kacubona kumengo no hari iki Imana igomba kumenyesha abantu. Bavuga ngo inda y'umuntu iyazwa n'ibivuye mu kanwa ciwe, kandi azohaga kugira ko mu minwa yiwe. Nivyo avuga, urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazojya ivyo gwamye. Bisigura ngo nimba umuntu yitwa Mateso, baguma bamwitande Mateso, ubasha ayo Mateso navuye gusa kwizina avuye kuco baguma bamuturako. Alors ico gifise puissance cyane cyane iwacu mu Burundi bica vyoroha kubitahura, aho tuvuga ngo izina niryo muntu. Nimba rero izina niryo muntu aseruriki Burundi biroroshe. Ico gituma uravye muri Bibiliya Imana yihutira kuhindura amazina y'abantu. Bisigura ngo bace bagenda bakure ko karanga muntu, kuko je nitwa Nduwimana Didier. Je nitwa Nduwimana Didier, kandi bifise insiguro, kandi yo ugenda akunda cyane kuraba insiguro z'amazina. Ariko Imana yashimye kunyita Joshua kubw'inyungu yayo. Sizi ko bitahuye. Bisigura ngo izina ni ikintu gifise impact. Edari kuri jewe nk'umuntu bajijo kibazo, abantu banzi ku mazina menshi. Ariyo bavuga ko umugabo afite amazina menshi, ngo yita ijwi ry'umubatsi, ngo yita facilitator, ngo yita Mr Spirit. Ayo samazina gusa mvuga bivana na saison. Je ngomba kwinjira muri saison ndayiyatura ko biciye kwizina. Bivuga ngo nk'ubu unshaka kwinjira muri saison kanaka yo kwigisha, ndavuga abantu mu izina rya Yesu nitwa ijwi ry'umubatsi, kandi ngaje mu ishengero nitwa ijwi ry'umubatsi. Umuntu akanyita ijwi ry'umubatsi, umva nzovuga iki? Umuntu aza kubona ivyo ndiko ndavuga vyubaka, kumbe niyatuyeko we yatuye kw'ivyago arabijya. Arabijya. Yes, sawa. Hari ikindi kintu hari abantu bakunze kwibaza nanje, abatari bake baripfuza amafaranga. Benshi baripfuza gutunga, hari abo usanga bavuga ati nakarorero kuri bo ku mafaranga bafise. Ariko hari bamwe tutaba tuzi inzira anovuga ngo abo bantu inzira baba baraciyemo kugira ngo baronke amafaranga. Ku bantu bipfuza kuba kabanaka, wa bantu babwira gute? Hari umuntu avuga ati no munsi nifuza kuba nka Prophet Joshua. Hari umuntu no munsi yifuza kuba nka Bill Gates. Sometimes hari abari abantu baba batunze karohariwe kwisi, bamwe hari bamwe amabanga y'abagera araje habona, ugasanga abantu bafite kundi kwemera. Mugabo umuntu kasha yipfuza kuba nka naka, wa bantu nka Prophet Joshua wabwira yaba yifuza ubutunzi bwanaka, bayifuza kuba nka naka. Icyambere atazinzira aciyemo, icyambere cyo zakuzana umuco kuri yo bintu kabiri. Icyambere uri original wewe, Imana yakuremye neza. Hama si vyiza kwifuza kuba nka kanaka, ariko bizoba kwa mari vyiza kwigira kuba kanaka. Ico ni ngombwa, kuko na muntu numwe adafise ico igihano kanaka. Nizi mpuzu twambaye twarigiye ahandi, nta muntu numwe adafise ubigirako, itwa model. Alors turashaka kuvuga ngo niwifuze kuba nka kanaka, ugasanga doje kuzibira abantu kuja kugira ishaka n'inyota byo kwigira kwa kanaka. Ndashobora kwigira kwa kanaka kugira ngo ushobore kugira ubumenyi kanaka, nibaza ko nahuritse. Ica kabiri hari ico rero twita ukwipfuza. Bibiri bivuga ngo urukundo rw'amafaranga, urukundo rw'amahera niwo muzi muri Timotheo 6:10, kuko gukunda amahera ari mizi y'ibibi byose. Amahera si mizi y'ibibi byose. Izi mikrofone ni faranga, iyo kamera ni faranga, iyi ntebe ni faranga. Bijye abantu baribesha, ni wicara ku ntebe wicara ku ifaranga, kuko ryaje ngaho kubera ifaranga. Yes. Si uniwandikisha ikaramu wandikisha ifaranga, nufata indege ufata ifaranga, ibintu byose ni faranga. Mbere birivuga ngo l'argent répond à tout. Ifaranga gishura byose. Nico gituma umuntu arisamariye ko aheba Imana, kuko riramwishura ivyo ashaka. Ndakeneye kuja Dubai, igituma utajayo ni faranga ajya kubwiye oya riri mu mufuko uzindukirayo.
Alors iyo rero tuvuze ifaranga ububi buba iyo umuntu atangiye gusunikwa n'ubwo rukundo rw'ifaranga. Niyo Yesu acavuga ngo nimwokorera abami babiri, Mamoni, abami babiri. Yesu nabagomba kuvuga ko ifaranga ari ryo mwami, abagomba kuvuga imwemu iriye je iyo faranga. Iyo utanguye kwiyoboka ushoboye guta Imana yawe. Alors iyo abantu rero batangiye gusunikwa kuko ikibi si cyo ushaka, ikibi ni umutima ugishakana. Kuko ari muravuga ngo get rich or die to try, rondera ubutunzi cyangwa upfe uri kuraburondera, arapfa n'ubundi. Alors icya kabiri wakivuzemo, wavuze ngo twasanze abantu benshi bayaronka ari gihe babace mu nzira mbi. Biriho ari abantu baca mu nzira mbi, ariko ariyo iyindi doctrine iteye ubwoba kino gihe. Kubera ikivuga iteye ubwoba ni doctrine iri mu mitwe y'abantu, aho shetani atuma abantu uwoteye imbere wese bambona umunyakuzimu. Bimwe mu bintu twumva abanyamakuru byose turemezanya jewe nawe yuko byose atari ukuri. Yego. Cyane muri no monde ya social media umuntu wese akeneye ko bamuraba. Rimwe na rimwe arige bazana inkuru wenyene wiravye ukibaza ibintu bivuye experience y'abantu bavugwa n'importe comment. Alors nubwo bari doctrine ya shetani yo kunaniza abantu no gucinega abantu no gusunika abantu mu indi idea, suko abantu bose batunze bagiye kuzimu barahari abaja kuzimu. Ariko dufashe gutyo ngo abantu uyu ngaho nyene wotangara usanga abantu benshi uzi batunzi no uzi wenyene bakubwira ngo nugera kuzimu. Niumva ko mu indi nzira shetani abatanze invitation kuko bamenye ko umutunzi wese agiye kuzimu, natwe tukabivuga. Niumva ko eje abantu bakeneye ubutunzi bazoje kuzimu. Iyo ni invitation ya shetani, si ubutumwa buva ku Mana. Ni shetani ariko arategura abantu kumva ko bivi kuzimu. Niumva ko harimo indi invitation ari guca intege kwa shetani. Igihe umuntu azonanigwa azovuga je byo kunda gute ko je nemeye Imana abatunga ko bagenda kuzimu, azonanigwa kuvyuka no kurondera, yibaza ngo abantu bose batunga bagiye kuzimu, kandi abarondera bose baronka, kandi Imana yezagira ibikorwa by'amaboko y'abantu. Je nusunikira abantu gukora gukora cindi umukozi na umbona nga niho chatuja je n'umukozi no mbona nga je ndakora ndakora nabwiye abantu n'imodoka ndimwe muye n'umukiriya ndayimuhanga afata taxi ngagenda ngagura yindi kuko ino cyose mbona minyungu miliyoni 2 ndagishira ku isoko je ndarangura udu parcelle natwubakako barazi ko ndiko ndubaka umusozi w'amasengesho. Ku musozi w'amasengesho ariyo parti yo gusenga, hepfo bariko barubaka hotel, none hotel nyo kwifotozamo n'imigambi. Ugutunga n'imigambi, ugutunga n'inga, ubutunzi ni engagement, ugutunga ni principe. Burya abantu bose babatunzi ni wicara nabo, je nicara n'abatunzi benshi ku mpamvu yo kumenya. Wicaranye nabo uzosanga ico baturishije ni discipline. Iyo afise objectif ayigumako akamenya ngo inyuma y'ijana niho haza amajana 2. Umuntu atazotunga ni umuntu yibaza ibihumbi 10 imbere y'ijana kuko agaya ivyo afise, ariko a partir ya bito mfise namambona gutera intambwe. Nabwira abantu kenshi, nabwira basi kino kimbabaza iyo ndiko ndakira abantu mu ishengero jewe ni kubona umukobwa cyangwa umumama ambwira ngo arakenye na chafise afise telefone ya 4 millions. Ça c'est dit folie. Birambabaza ubwo ni giki kukenesheje shira ku isoko. Hari umuntu afise umutayi wa 20,000 adandaza ibijumbu n'ubuyi akaduga. Gutunga rero ni determination, gutunga no kurondera no kwizera iyo Mana no kuyoboka principe. Alors ifaranga nilitera umuntu ubwoba, ariko kandi umuntu arirondera ni vyipfuzo ngomba gubaga nkanaka apana gwakore nkanaka niyo ngorane. Nimba ukeneye kuba nka Bill Gates kuko ugomba gutangura gukora nka Bill Gates, nimba ugomba kuba umutunzi nka Sion, umutunzi nka Venera, ugomba kuba umutunzi ko abatunzi bari ngaha cyangwa yandi mazina tuzi, ahubwo rondera kwiga aho batanguriye. Ingorane abantu bagomba gutangurira aho bageze, nico gituma baca bapfira mu vyipfuzo. Yes, ni kibazo abeshi abatari bakunda kwibaza babonye umupasteur canke umuprofete canke umuapote canke umurongozi w'ishengero kanaka araguza akantu ati ajya n'amashikanwa y'ishengero. Izo commentaire ndibaza ko ruhura nazo. Mbega abantu bubaho umuco gute? Kuko hari abantu babibaza ko mwicara mu rusengero gushaka gukora ati je ndakora business ahantu numvise hunguke umuriyoni basi ndakuragira ama parcelle uriko bubaka ama hotel parcelle uragura inzu business akora ibintu vy'ikamambiri amasandari impuzu z'abana hari abatareka ivyo societe y'indege societe y'ama agence ibyo ni byo besha batabaza bavuga ati uguze umuduga vyo V8 aya n'amashikanwa y'umwishengero. Ndashima Imana cyane kuko turi mu Burundi sivyo. Hama ndi mu bantu unyumvirije neza ndumuntu avuga ibintu apana ngibigumbagumba. Tugiye mu Burundi tuvuge statistique y'imibereho y'abantu sivyo ga. Abanyagihugu bafise ukuntu babayeho, hariho ibihugu bavuga ngo abantu bari sous le seuil de la pauvreté, umunyagihugu ngaha abakuriye $1 par jour canke musi ya $1 par jour. Ugiye kuri abantu bari mu ishengero uza gusanga benshi ego ari abatunzi n'abakene, ariko uza gusanga niba bandi nyene bamwe na nyine abakuriye $1. Wibaza ko yogura V8 yundi. Ico nico cyatumye abantu bananirwa kurondera. Hama uravye ishengero je ndumurongozi w'ishengero.
ishengero ni kimwe mu bintu biteye ubwoba bitwara uburyo bwinshi, ahubwo bari bakwiye guhabwa no kuronka. Mu gihugu cya Australia iyo umuntu yuguriye ishengero arahembwa, ko bavuga ngo uyu muntu aratabaye abantu ari kuba ko aranyura umogi, bakuba ko arabibi. Ahubwo abantu boraba kwanza les avantages abakozi Imana bazana kuruta kuraba ivyo bikeka ko baronka, ko ndabasigurira ku vyo bikeka ko baronka. Ariko raba hari abamaraya baramaraya uyu munsi n'abakozi Imana mu ishengero, hari abantu barabanyura umogi barabizi ko abakozi mu ishengero. Je nyine nari umusani ndafise ivyo nagenderamo bibi, nari umusambanyi n'ibindi byose byaraheze kubera ko ndi mu ishengero. Turabe kwanza iyo positive, nimba koko abo bantu Imana ikira bafasha biciye kuri uwo muntu, Imana yo nizi guhemba, irashobora guha umuntu mu nzira zitandukanye. Uko guhemba rero abantu bareke kwiyumvira na gato ku mashikanwa. Ugiye mu ishengero bakakwereka liste y'amafaranga atanga mu mashikanwa, ucugirira mu abapastori bose. Twubatse ikintu nga muri quartier de cyatwa amamiliyoni, yavuye aho twebwe tuko tureye amakredit kuri banki mu izina ryacu, ko banki ndakorana nazo sisi kugitaho ama uburyo Imana iguha ubwenge kugira ngo utunge. Iyo umuntu avuze ngo yaguze V8 kubera amashikano cyambaza abatangiye ubwa mbere bari ko bafise V8 nyinshi ko ariyo benshi barusha, ahubwo niyo grace nubwo buntu natanguye TI ndayigurisha gura Allion, mu kwigurisha narungutse yaguze umupatiri kana karuguru ndayungukamwo. Hama natanguye kugura nibuka ngize mariage bampaye parcelle ya 15/20 muri 2018, uwamaye mariage afise parcelle nini ndamongeza 2 millions acanyagurira iba 22 sur combien. Muri 2021 ndamwongera anyagurira iba 35/22. None iyo kwitantwaye na 12 millions, ubu ko tubizi ko are imwe mwitenga igugwa 10 à 15 millions, zikaba ari 10 ziguzwe. Imana impaye amashikano cyangwa impaye kuri cash. So mbaye ubwo buzima rero bwo gukora itike z'indege, birazwi yuko ukati mu itike y'indege ukorana na societe ariyo commission imuzu samba mbomora mabalon ikinjira. Navuze ko niyo modoka yanje umaye cash ubunyene cyafata taxi ngagura iyindi nkabona yuko nunguse ayo canga yandi. Ico ni kimwe, ariko kandi navuze ko Imana ishobora kwezagira umuntu mu nzira zitandukanye. Abantu bakuri ico gicapo no kumva kumengo umupastori nikijuju kanaka cha cigisuma cicaye ngaho cagiye kurindira amashikanwa kandi aravyemerewe. Malheureusement niyo problem iri mu bihugu biri bitaratera imbere, ndakivuga uko nyene biyumvira cyane kuca umuntu aronka kuruta kuca umuntu atanga, alors que iterambere rimatanye no kwiyumvira icyo umuntu atanga kuruta icyo aronka. Cyo ni ikintu gikomeye. Ibindi Imana ihezagira abatanga, sivyo? Aya n'amabirente y'abana ntazindi yira amashuri umbaje batanu ntabonzi nimba koko n'abandarira amashuri ku mafaranga yanje. Imana imezagiye nawe ari ica nande nimba ndabahaye eske bafise umuti sinabahaye kuyanje nivyo shikana ukamba bibaza ko bitahuritse. Yes, no guhezagire no gutanga bizana umugisha kutaguhabwa. Hari benshi bakunze kwibaza kino kibazo, bamwe batajamo ku musi w'Imana badakoranira mu ngoro y'Imana baje gusengera hamwe n'abandi. Hano undi muntu aba yumva hari ibintu yagereza mu mutima akumva ko mengo yorondera umukozi w'Imana amufasha. Hano nabavuga ati je naje no kwisengera Imana iranyumva. Gusengerwa canke nawe kwisengera ubwi wawe kuko ubuzi ko Imana iri kirakumva, itandukano riri he? Bega hari ico bitwaye kuba umuntu avuga ati nanje nojana nkasenga Imana yonyumva. Ndashima Imana ko ari kibazo ciza, nta muntu numwe Imana itokumviriza. Igituma Yesu yapfuye igitambara kigakugwa ko ari kugira ngo twese dushika hera. Iyo ni principe Imana iduhakaze twese nk'abana bayo, ariko iyo Mana nyene ni iturungika guca bugufi. Jewe ngiye kumutamakana ngambwira ndumva ko nsengera, sinibagiye ko nshoboye gusenga. Je magaze kwishengero ngabwira ishengero mu nsengero bakansengera, hari ica hariyo cadre yo guca bugufi. Bamwe babireka kubera ubwibone, kandi burya umutwe mwe niwigira inama. Urashobora kwisengera ugasenga neza, ariko ni cyari kibazo cyo gusenga, cyari kibazo cyo gutahuzwa. Ego wasambanye Mana mbabarira irakubabarira, ejo urasubiye gusambana, ariko ushoboye kuza ku muntu nkanje ngakubwira ndubwiyangu uzokuyana kugeza umunsi upfa kuko ufise umubiri, kandi uwo mubiri ugenda mu madegre kanaka, kandi uwo mubiri uvyutse uruhuka wagiye mu bintu ahubwo giruku niumva ko muri cyo gihe aje kumpanuza mu isengesho ryanje abaye n'impanuro. Ico ni kimwe. Cya kabiri, ushobora kuba ufise ikibazo udashoboye n'umuganga ashobora kuvugwa n'uwundi, bisigura ngo ugasanga ico gitero canke iyo nyota iva mu badaimoni kuko bariyo, ugasanga uri kurasenga Mana mbabarira buri munsi daimoni zikagutwenga kuko uzoruhira kukuja imbere y'Imana buri munsi Mana mbabarira, uzobura umunsi ubwira Imana mpindurira amateka. Ariko ugiye ku muntu nkanje nahawe ubwo buntu ngamenya ufise probleme, ari daimoni y'ubusambanyi yakurikiye papa wawe, impe gutuma yagize uku, ico gutuma mama wawe vyagenze uku, abo muvukana nuku, iyi nimwe mumbi sohoka. Daimoni zigakomindura akabohoka, none yagize ikibazo
yatabawe. Je nibaza yuko biri mu mutwe munananirwa kwicisha bugufi. Ahandi umuntu ngo no kwisengana je nyene. Bibiri ivuga ngo uko iminsi ibaye mibi niko mukwiye gukoranira hamwe. Bibiri kakivuga ngo babiri barutumwe. Bibiri kakivuga ngo aho babiri canke batatu bakoranye ku bwanje nanje ndi hagati yabo. None Yesu acaba hagati yo muntu n'ikibambazi niwe aba yiyime ama privilege y'ubuntu Yesu yamuhaye ataca mutwara. Byari vyiza uko kwegera abandi agafashwa. Yes, je nakunda gusoma ndetse no kumva indirimbo zamwe hamwe mu novuga ngo mu majambo bandika. Hari indirimbo ya Case yitwa Pastor numvirije sanzwe ndi kuri Radio kora muri Ase Live Show hano umukunzi ico kibazo nabajije abatari bakagize ati habwo uzo turonderera umuntu w'umukozi w'Imana akidusigurira. Aravuga ati mu ndirimbo aravuga ati kubera iki umusambanyi canke abantu bagurisha imibiri bama bagurisha imibiri ubusambanyi bagatwara inda bakazikurayo. Hano umuntu yama kukarago k'Imana ariko asaba Imana mana ndose kibondo ntwari mbanye nibaruke ariko bikanga ati ko Imana yo birenganya. Nibaza ko icambere no musabira ni imbabazi. Bibiliya idusaba we never question God. Urazi ikindi urashobora kubaza ikibazo ku muntu not on God. Reka ndakwereke ni abandanye acavuga kubera iki abazungu ari inzobe tukaba twirabura. Arangiriza avuze ngo kubera iki abibura yabameze uko. We never question God. Ikintu cambere rero abantu batazi Imana iri legitime. Urazi ari ibazo umuntu yibaza kibaza ngo niwe ko ari ibaza ubajije ngo mbega Imana ibirenganye. That's another spirit. Yo nindi mwemi nyuma kuko Bible dusoma irimbo Sara yatevye kuvyara kuri objectif z'Imana. Twese uyu munsi tukavuga ngo turakomejwe na Sara tukobwira Imana kubera iki Sara yatevye kuvyara. Irimo Ana yatevye kuvyara. Bible dusoma irimo Vierge yavyaye adahuye n'umugabo. Uravye Bibiliya uri umuntu asenga ico kibazo kiguciye mu mutwe ucumenya ngo shetani yaje kuko shetani niwe azana makenga ku Mana. Raba uko shetani yabajije Eva kugira ngo ndakubwire ko iryoju nishobora ko ari ry'Imana. Shetani abwira Eva ngo mbega Imana yababujije kurya ibiti yazanye makenga si Imana yabizi nimwe abikorako. Umuntu wese azana gukekeranya. That's the voice of the devil. Iryo niji ya shetani sindamuzi sinzi n'abiririmbye ariko Imana imugirira ikigongwe nazi ico yavuze. Ni Imana nituyibaza uvuze ngo nanje ndayobora ishengero sivyo ndazi uko ari abantu baza kwihana kubera ko imbanya yakorotse. Ndazi ko ari n'abantu bataravyana. Ndazi umama yaje après 13 ans ari mwishengero yari uko muganga araza mbwira ngo ukoze bana ngomba kuvyara. Ndambwira genda uvyare n'ukuri Imana imubwira unaravyara. Buri musi yashinze naye abantu barafashwa ukibaza mbega Imana yoba haremeye bino bihe kugira ngo uyu yemeza abantu yuko Imana ishoboye gukora n'importe quand. Sisikuta wico ndiko ndavuga inaye z'abantu bavyara sindabivuze kugira ngo baze ndabasengere bacavuga ngo ujya vyaza abantu. Imana nitanga kuvyara ariko maze kubona barenga 10 imyaka 5 imyaka 7 Gitega imyaka 13 mama yamaza mu ishengero n'ubu Imana ikamukiza. Eske bose barakize hari nabandi batakize. Maze kubona umuntu aje agomba gupfa na cancer ngamusengera gakira undi yaraje gwe cancer ndamusengera aca misibiri arapfa. Cyambwira Imana kubera kuba mukijije uwe murekuye canduza amaboko. Uri Imana ivyo ukora vyose ni vyiza kuko wibajije uko urangiza kwibaza kubera ko Imana itakugize impene babe barakuriye kuri bonani. We never question God. Nk'ubu Prophet Joshua uri umukozi w'Imana dusenga Imana kandi urayizera kandi uri umukozi wayo. Nk'ubu Imana ivuze uyibaza ikibazo kimwe mu wowe ibaza iki Imana ikibazo kimwe gusa. Je nibaza ni gute wakunze umuntu ataca amaze nkanje. That's one question I have. Ni gute wakunze igipfu nkanje. Ni gute wagira confiance kijuju nkanje. How come? Je nibaza ko ico nibaza kuko umuntu yibaza kwibaza ivyo itakoze ahubwo kuri kato kwibaza kubima ayibaze ko Imana utangiza impene. Ni gute how come? Ni gute wa turangije kijuju nkanje. Je niko ndabizi. Ni gute abantu bavuga ngo wigisha neza wishura neza amajega acavuga Mana ni gute wafashe kijungu iki kwagishira mu bwengo bwa icyo bwa ngo icyo ufashe ibintu ataco bimaze ngabikuramo ibyakama.